cyane tubanezerererwe Holy Mountain TV tugize ibihe byiza byo kubana n'abakozi b'Imana benshi barabazi canke arabatabaza ariko nibihe byiza byo kubamenya turi kumwe n'umukozi w'Imana duhere ku mupapa kaze cyane murakoze cyane turabaramukije bakunzi ba Holy Mountain TV ndashaka kumuha ijambo madame n'abakavuga karibu turabaramukije cyane abakunzi ba Holy Mountain TV turabakunda cyane murakoze cyane abatabazi canke n'ababazi tubamenyesha yuko turi mu bukwe budasanzwe tuba turagira ibihe byiza byo guhimbaza Imana ariko turi no mu bukwe bwabo ni Christian Yonshuti ari kumwe na Ernestine yabaye Modestine yabaye umufasha no munsi ariko bafise n'ibihe byiza byo kuza kudusangiza ubutumwa bwiza mu ndirimbo ndetse no mu kwigisha ijambo ry'Imana mbega uno munsi muravye uno munsi abantu benshi baranezerewe basa neza bariko baravatandukanye kuvuga uno munsi mwari mwiteze mwana sengeye uyu munsi Christian uyumva gute ndanezerewe cyane ko ndiko ndabona ubwizigwa bw'Imana Imana cyo yasezeranye ku buzima bwacu irikira gishitsa kandi dufashe gutera intambuko umuntu atera rimwe mu buzima adasubiramwo numva nezerewe cyane rwose aratubwiye ko anezerewe umunsi basengeye umunsi bari biteze Imana n'umwizigirwa baravyizeye kandi irabikoze kubera ko ntihinduka ntibesha ivyo wizeye irabikora nawe Modestine nawe uno munsi n'umunsi mwiza kandi unezerewe sinzi ko ariko wama ariko keshi ndakoni kura twenga ariko uno munsi n'undi munezero nawe tuguye kaze kumbure ku mutima afise nyene ngene uvyumva umva uno munsi imeze gute je numva nezerewe kuko ndi mu nyisho y'Imana inyisho zisa nuko zirasa umwe yavuze ngo Imana n'umwizigirwa undi avuze ati ndi mu nyisho y'Imana kubera ko Imana yabaye umwizigirwa yumva ko bari mu nyisho inyisho zisa nizigenda ziri kumwe ariko uno munsi nkuko tubibona abantu benshi baratekanye ariko amakuru aratwemeza yuko twaza kumva n'ijambo ry'Imana n'umunsi baza kutwigisha ukabuta utahabaye canke wahabaye ngo baza kutwigisha ijambo ry'Imana babiciye mu ndirimbo canke no mu byo bwo kwigisha bisanzwe ariko uno munsi ni ibintu tutatumenyereye cyane mbega vyagenze gute ngo wumve yuko uno munsi duhejeje kumwifana duje kuryoherwa mu bigaragara mu vy'umubiri nyene unezererewe vyagenze gute ngo wumve ko udushikiza n'ijambo ry'Imana kugira ngo ubutumwa bizatubasangire ubusanzwe ibintu byose nihishurirwa haba ugira mariage atararo nihishurirwa rya mariage umuntu nako atayigira mugabo wahishuriye impamvu yo kugira mariage yo yigira ari utanga yotanga kubera yabihishuriye yashuri ibanga ryo gutanga rero nibi byose tuza gukora tubikora kubera twashuri ibanga ryo kubikora nuko Kristo yaduhaye imbono yuko mariage ego abantu babatasha ubukwe bwacu muga ntashuze tumarira hamwe abantu botaho ubukwe bwacu bagahomba ubukwe gutaha ubukwe bwabo na Kristo rero urugogo rumara umunsi ariko ari ubuzima buzobandanya inyuma y'urupfu rw'umuntu wese rero dutegeza kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo amaraso canke umuntu wese yaje nga tumushira amakara ku mutwe tubahe akaryo ko kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza murakoze abivuze neza cyane ariko urugo nirumara umunsi umwe urugo rwawe rumara ibihe byinshi cyane ariko ibino biro nivyo bimara uno munsi gusa ariko kumbure hanyuma ntibizo ari bino birori ibintu bizosubirwamwo avuze ati ariko byo mubera umuntu ubuhombe mu gihe yoza mu birori akanwa akaryoherwa agatamba nyine akanezerwa ivy'ubukwe bwawe no munsi ariko agahomba ubwami bw'Imana mwumva yuko avyishuye neza cyane ubwami bw'Imana bwo butangura kugira ngo ibindi birori byose bwabo bukwe yaba iyindi misi mikuru iza ikurikirana ibya bindi Yesu yavuga ngo ibindi muzovyongera Modestine nawe nkuko yavuze Christian yavuze ati umuntu yobahombye cyane aje mu birori ariko agahomba ubwami bw'Imana warose muri Kristo Yesu warumvise kutobwisangiza nawe urumva ko bushikiriza abandi hari abantu batwiteze cyane biteze kuza kwakira ijambo ry'Imana Modestine adushikirize mbega two kwitega iki yego je nibaza yuko si twe dutanga ni kiri muri twebwe twakiriye gutanga rero ubwami bw'Imana burangwa n'amahoro n'umunezero bitege amahoro umunezero muri bino birori byacu bakunzi bacu bakunzi ba Holy Mountain TV ndetse n'abakunzi ba Christian hamwe na Modestine mwumve yuko sibo batanga ariko Imana nitanga nabo n'ibikoresho vy'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ridushikire hari abandi bazokubaka ejo n'abamaze kubaka barenganye ariko mwebwe mvuze ngo nihishurirwa kugira ngo ubuzima bw'Imana mwakiriye mu busangize benshi kumbe rero muvuga muti umushaha ni ikintu cyihutirwa cyane no guprofita akaryo kose akaryo kose Imana iduhaye nako gapfisha ubusa abadukurikirana muri atandukanye murumva yuko imisi mikuru turayifise ni myinshi ndetse n'ibindi bihe byinshi dufise ku inosi
ariko avuze ati akaryo kose mwumve yuko mugakoresha kugira ngo twagure ubwami tuzane benshi kuri Kristo. Tubanezerwe cyane mugiki nimwifurije abandi bajene bari nyuma yanyu bazukubaka ejo. Christian Kazi, icyo twifuriza abandi nuko bobandanya kubaka kuri Kristo Yesu, kuko iyo tubatse kuri Kristo ntaco babubatse, kandi utaretse Kristo akubakire ntaco babubakiye. Bibiliya ivuga ko Kristo niwe rufatiro mu bintu byose, niwe rufatiro. Iyo umuntu rero yubatse ku kindi kintu kinyuranye na Kristo abanyu yubatse ahantu hatariho, kandi ubukomezi bw'inzu ntiburi kungena isa, buri ku rufatiro, rero buri kuri fondation. Rero baze bubaki mugabo barishyira ko bubatse kuri Kristo Yesu, kandi ari wabubaki. Murakoze. Arakoze cyane. Modestine nawe avuye mu rundi gwaruka mu bandi bigeme, ariko ababere umuco mwiza, tubere umuco mwiza. Nawe arakajambo wifuriza abandi bakobwa, kumbura hariho n'intererano, hariho n'ico bahanura. Ego murakoze cyane. Ico no batekerera nuko mu gusenga no mu gutekana ariho Imana ikorera. Si byiza yuko wifuza yuko ibintu bigenda uko ubishaka, ariko ni byiza yuko urindira umuremyi wawe azi ibigukwiriye, akaba ari we aguha orientation. Rero nico nobabwira ngo bandanye batuze imbere y'Imana, bizogenda neza. Dukomeze kuba keza. Holy Mountain TV ikomeje kunezererwa Christian hamwe na Modestine, abakozi b'Imana biciye mu ndirimbo benshi barabazi. Tubafurije urugo rwiza kubwa Holy Mountain TV. Nije ndabaserukiye, ariko ndavuze ngo urugo rwiza, muzogira umugisha, muzovyare muheke, muzogira umugisha w'abantu, muzogira umugisha w'ibintu, umugisha cyane namwe. Amen. Amen. Amen.